Leta mvyeyi kandi inkozi iraje ushinga no kongereza umwimbu kugira ngo abenegihugu bose baronke imfungurwa zikwiye no musesekara wo kugurisha yaba mu gihugu hagati canke mu bindi bihugu. Muri yo ntumbero turishimira ingene igisata c'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije kigenda kiratera imbere. Ivyo tukabikesha abenegihugu bumvise kandi bakijukira umugambi wo kuja hamwe bagakorera amakoperative, bakongera bagashira hamwe amatongo, bakarimira rimwe, bagatera igiterwa kimwe, bagaca basarurira rimwe. Ivyo rero byatubereye amahirwe kugira ngo dushobore kubashikira, ari kibagoye bikanyaruka kugira tubitorere inyishu ata kirononekara. Byongeye uko kuja hamwe byaradufashije kugira ngo dushire mu ngiro ibigo by'akarorero, aho usanga imirima iteye igomwe, itewe no ku mirongo. Mwarabonye ko mu Mwonga abenegihugu hagufisha amazi ubusa, yaba yava mu nzuzi, mu masoko n'ahandi, barayavyajemo umusaruro ubaho tugeze amaso, abatari bake bariko barimbura. Turishimira kandi ingene abenegihugu bitabiriye ibikorwa byo gukingira isi mu guca imikobeko mu ndimo no ku mitumba ihanamye kuri ino rima ry'agatasi, bakaba mbere bagiriye ko basibura niyari yarasivye. Muti none kuri kano gatasi ko imikobeko yaciwe, ibikurikira turiko tuvyitegurira gute? Harabaye ubwa mbere umwirimburo wo kuraba ivyankenerwa mu burimyi, duhereye ku ifumbire n'ishwagara ivura ubukarihe bw'isi, mu Gifaransa doromi. Twasanze kuri kano gatasi hakenewe ifumbire fomi imbura amatoni arenga gato 25,000, ifumbire fomi totahaza amatoni arenga gato 8,350, ifumbire fomi bagara ibiro 932, ishwagara amatoni 10,000 n'ibiro 389. Aha rero n'amahirwe kuko ntitugitama nka kera tukikura hanze, kubera dusigaye twifitiye ihinguriro fomi ikora ifumbire y'akanovera kandi abenegihugu bakayironka ku gihe. Ubu ifumbire n'ishwagara bikaba biriko biregerezwa abenegihugu bose mu gihugu cose. Tuje ku mbuto nazo, basokuru nibo bayamaze ko bagize bati imbuto itewe niyimera. Kugira ngo umwimbu wiyongere ku rugero rushimishije, harakenewe ko abenegihugu baronka imbuto nziza kandi irobanuwe. Nico gisata leta yaragerageje kugitunganya neza kugira ngo hamenyekane abagwiza mbuto ku rugero urwo ari rwo rwose. Kuri kano gatasi rero imbuto zaregeranijwe yaba ku ruhara rwa leta n'abandi basanzwe bakorera muri ico gisata. Imbuto z'ibigori zatanzwe mu gihugu cose biciye muri wa mugambi wa leta wo kuronsa imbuto abenegihugu ku giciro kitavuna, n'amatoni 170 n'ibiro 154 zikaba zaguzwe
na leta. Imbuto ziri mu bagwizambuto, ibigori n'amatoni 316 n'ibiro 225, ibiharage n'amatoni 45 n'ibiro 476. Sosiyete Sobuprodia, imbuto y'ibigori bya kijambere y'ikivyagwa imwe bita mais hybride n'amatoni 99 n'ibiro 200. Tubura imbuto y'ibigori bya kijambere y'ikivyagwa imwe bita mais hybride nyene n'amatoni 88 n'ibiro 340 nivyo bihari gushika ubu. Hakaba himirije gushika vuba amatoni y'izo mbuto z'ibigori z'ibivyagwa amatoni 951 zivuye hanze. Muri izabu imbuto zifashe gute? Aha dufatira ku mbuto zibanze zimwe bita amaprebase. Ku bijanye n'imbuto z'ibigori, ibigori twita kama bidusanzwe twirimira, hari amatoni 37 n'ibiro 653. Hakaba ibisabwa byasabwe n'abenegihugu n'amatoni 15 n'ibiro 750. Murumva ko ngaha dufise ibirenga ko amatoni 21 n'ibiro 903. Imbuto y'ibiraya ibihari ni toni 139 n'ibiro 933. Ibisabwa twasanze ari amatoni 378. Muca mubona yuko hari igihengeri c'amatoni angana 238 dufatiye ku byo abenegihugu bari basabye. Imbuto y'ibiharage ibihari n'amatoni 9, ibyasabwe n'amatoni 13. Murabona ko hariho amatoni yaba 4 abuze. Imbuto y'isoya ibihari n'amatoni yaba 6, byasabwe n'amatoni 7, hakaba habura dukeyi. Ku bijanye n'imbuto zibanze amaprebase, ibiraya, ibiharage n'isoya, murabona ko imbuto zisabwa zidakwiye bivanye nuko abenegihugu bijukiye akamo kanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi. Biribonekeza ko ubukene bw'imbuto bukihari kuko tukiri kure kugira ngo turonke imbuto zikwiye, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye adasiba kubivuga. Harakwiye kuba utundi izabu duto duto mu bagwizambuto n'abakorera mu ntara mu burimyi za BPAE. Nibafate rero iya mbere kugira ngo ico cifuzo kije mu ngiro maze ikena ry'izo mbuto rigabanuke. Ariko naho ibintu bimeze uko, imbuto y'ibigori iraduha icizere kuko ni nyinshi uravye yihari n'iyiri mu nzira iza. Byongeye izo mbuto zigurishwa nka zose biciye muri wa mugambi wa leta wo kuronsa imbuto abarimyi ku giciro kitavuna, aho leta irihira umurimyi ibice 40%, hama nawe akariha ibice 60% bisigaye. Ibiciro rero byashinzwe
turavye ubwoko bw'ibigori bikaba ari ibi uko bikurikira: imbuto y'ibigori bya kijambere y'ikivyagwa imwe bita mayisi hybride igurishwa ibihumbi 3,200 y'amafaranga y'amarundi ku kilo. Imbuto nayo ya kijambere kama mayisi composite igurishwa amafaranga 1,500 ku kilo. Uwundi mugwi w'ibigori ugurishwa nuwabasanzwe badandaza imbuto y'ikigori c'ikivyagwa imwe bita mayisi hybride, bazoyigurisha ku giciro ntarengwa c'ibihumbi 6 ku kilo. Ariko rero kubera hamaze iminsi hari abantu bagurisha imbuto y'ibigori ku giciro kitarikuriwe n'amategeko, bahenda abarimyi kuno mwaka tambuto y'ibigori izoboneka, twashaka kuremesha abarimyi kw'imbuto ihari kandi ku rugero rushimishije. Mbere akaba ari iyo mpamvu abakozi bo mu bushikiranganji batanguye kuva ejo gushwara igihugu cose kugira ngo bacungere neza uko ibintu byifashe kandi biriko biragenda, mu ntumbero yo kuraba ko ivyo biciro biriko birubahirizwa n'ingene itangwa ry'imbuto ririko riragenda. Hari abapfukama mu nda abenegihugu bafatwe bahanwe hakurikijwe amategeko. Turasabye rero abajejwe intwaro kuva ku rwego rwo hasi n'abajejwe umutekano badufashe mu kuraba ko ivyo biciro bikurikizwa, uwufashwe yabirenze ahanwe hakurikijwe amategeko. Mu guheraheza turasabye abarimyi kubandanya imyiteguro, abajejwe uburimyi nabo bababe hafi babereke naho bogurira izo mbuto z'ibigori, maze umwe wese yiyegereza akabuto bivanye naho aherereye. Imvura imaze gutasura neza azoce atera, ntaterere igitamwaka. Aho niho tuzokamisha iririma ry'agatasi umwimbu mwinshi, maze wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko uzoronka amahera. Murakoze.